Imana ndavuga ngo arageze yuko abahimbaza by'ukuri batagenda guhimbariza Yerusalemu ariko abahimbaza mu muhemu no mu kuri abo ni Imana iri kwirarondera. Imana iri kwigira iki? Ariko byiza guhimbaza mu muhemu no mu kuri kugira ngo Imana iri muri recherche ikigusanga nawe mu kuri Imana yakibonye to. Bamuchunga wasirikali none je umwana w'Imana kandi Imana yanje ari papa wanje yitwa Nyeningabo hada basirikali wa papa nibazora bacunga lidia Joshua bomba yukutangura kumva yuko ugiye ivyo wizeye kumaza kwiza Kristo kandi nimutayizera nibaze ngo ni nkuru z'amadini n'ubuzima buboneka Kristo n'ubuzima buboneka Kristo n'ubuzima bw'ubu tukuta w'ijuru gusa oya tumaze kumwizera tutangura kunezererwa ivyiwe ayo phrase nandika muri profile yangu ya WhatsApp vuga ngo pamoja na Yesu naenda mbinguni lakini duniani siruni. Narudia tena, pamoja na Yesu naenda mbinguni lakini duniani siruni. Wakununa awe shetani, mimi ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Nalikuwa tubakamaze kugira ngo ijambo nalivuga lishike maze kwita unasivyo. Nari maze kuvuga kubijanye n'izuba. Leo no muse wajene barazi gukubita imistari rero. Rero tumara kwanza zabitazeeza nimwe munyanga. Mama tukuzinza ayareka mbeki. Haleluya. Amen. Abasore barazi gupanga imistari my friend. Musore arahagarara kwibana n'umukobwa nawe kabisa yipanze akarande ku telefone ka message ite ni sawa turire hahandi kwifoto. Musore mwirinda kurira musibiti wangu. Ngo isoka iguko moyo haja uchugenda kuvuga ipigwa pastor. Pastor anatufanya kazi usigiti isoka akoma toka maana unakoze kuko shetani musaze mligara hivi. Haleluya. Amen. Ndio watu waadabu kaleo kachitanga fungu Mungu. Amatera mendaya zega kumjere nawe. Sivyo ndio kwa majere David kundata. Je naomba usigikora cishengero kanaka. Iyo ingie program ya group biblique. Ndabya kwishengero mu ndiri zozejo. Kuko abanyu mubabwira bakagaruka ariko bajya abanyeshure arobo rangiza amashuri yo mustange byo amashuri nimba byohereza bikavuga reka ngene bivugana nabaya kuko ndo abanyeshure cyane. Amen. Rero kucyahumba umusara namubwiye amajambo ngo sha bite shu. Haleluya. Haleluya. Nawe mukobwa ukisubwenge urebe ko umuntu akwita shu. Haleluya. Nibongera kugira ngo urishu kugira ngo nawe uri tomate. Haleluya. Turiko turaheza kiko? Ariko reka ndabibusa ibintu ivyo bintu yabaho. Ugiye kurishu nawe ukemera kurishu ndatusanga rero ushu barakuriye n'ubundi nivuze kurishu. Attention my sisters, mube maso mabasore n'abakobwa umwanya n'uyu kugira ngo mubake base y'akazoza kanyu. Wononye akazoza ka uno munsi niwononye ibyawe gusa wononye n'ivy'abana bawe n'ivy'abuzukuru bawe. Abavyeyi bacu bagiriye umuntu nk'ubu papa wanje yapfuye ari umupagani yaragiye mu muriro. Yes, muriro gusa nurabayinogire ariko ari mu isi y'umwijima kuko imhemu yari ingendera ngayiturira mu zindi kuko amaze kumenya ukuri. Sinashobora kumubwira ubutumwa uno munsi kuko amaze gupfa. Wewe uri hano uri kurabwumva utabaye amaso uri kuca hehe. Mama wanje yapfuye sinamubwira ubutumwa uno munsi. Ariko bishoboka ko bapfuye wabwiga ubutumwa ari kwirirwa kubwira mama wanje kuko namukunda cyane. Ariko nono vugitore n'umurango nibishoboka gukizwa inyuma y'urupfu. Impossible. Gukizwa bisigura ngo abizeye Kristo nibo ubugingo budashira na muzimu wizera umuntu yizera akiriho. Ariko ibibasanazwa biri na taco birimo umuntu ariko araguhendesha amajambo akazoza kawe kafise valeur imbere y'amaso y'Imana. Uratari muto muhendwe, uratari muto muhenda abandi akazoza kawe kari mu vyiza mu maso y'Imana.
Imana ikuravye nikuraba nkuko abantu bakuraba kuko na Daudi papa we aramuraba kibaza ngo nakana karagira intama ariko Imana ikakara ikavuga ngo ndabona umwami mwiza wa Isirayeli. Birashoboka yuko iwanyu bakubona usanzwe bakanakubona ko atacumaze ariko igihe bagutuka nabi ariko ari cyo Imana ikuvugako. Ariko kugira ngo ugishikeko bigusaba kwitandukanya n'ibibi. Daudi yahisemo kwirera n'intama kugira ngo niyanduzwa n'amajambo y'abantu. Simubwiye ngo uhunge igisagara ariko dushoboye kwicarana ngaha uri kuravuga ibyawe kandi tutari kumwe. Ndavuga ayo majambo singenda kuyumva ndatanangura kwiyumvira indirimbo n'ubutumwa bwiza buvugwa kugira ngo sinave ninyanduza mu bucafu bw'abantu. Murabyari bato murapfa opportunité nyinshi. Ndavuze mugatuma ngo my sisters bashikanje mufise valere iri hejuru y'ivyumviro byanyu. Valere yanyu suguhagarara ku matoilette bakagukorako kuri toilette wibaza yuko uzovamo iki. Ndavuga ukuri kose niko ndavuga ubutumwa kuko tutababwira ukuri abandi bazobabesha azokumvisha ibintu nawe ubwawe ufise ubwenge ariko baragukorako muri toilette. Qu'est-ce que tu penses? What do you think? Be responsible ou responsable. Yesu araduprometa ubuzima buryoshe. Yesu araduprometa ubuzima bwuzuye. Yesu araduprometa umunezero w'ubu n'akazoza. Nawe vyiwe azoburisha umushanyo muri ubugingo kandi no mu bugingo budashira tuzobana ni Kristo. Ariko Shetani aguhendesha ifotokopi. Mbona ntengereye kubanisha mbandi singuye kwambara ariko yubanishije bayikuguriye ko bagusambanishije ugira ngo ifise valere ki. N'abandi bose bavuga ngo yaraberewe umutwe wavuga ngo cyagitama kabisa katarambangamiye. Yes, kuko wemeye kwikura hatariho. Mbega kubera ko Imana yaretse ngo nze hano kuri uno munsi, kubera ko Imana yahagarisa ibikorwa nabibise muri biro byo kwakira abantu no kubasengera ikemera ko tubana nawe kuri uno munsi. Ni kubera ko igomba kuvugana nawe ubura amasonga icyo muhema vugana n'ishengero. Igihe kirageze umunota uwo ari wo wose nyakubahwa Kristo yoza gutora ishengero ryiwe. Niyagusiga uzoja he? Ko umuriro ari truth, umuriro n'ukuri uriho. People of God, ugiye mu muriro uzosha. Iyo ngiye kuvuga ubutumwa ndavuga attention. Ndikora kubwira umuntu wose ngo ndikora kuvuga inkuru zanje cyangwa wase ngo uzowihanganiramo. Niba ugomba kumva ko umuriro ubabaza uzogenda ubwire mama wakuri ibiharage wicare kwa masanda. Yes, kugira ngo niwagaruke ku ishure uzumva niba bishoboka ko bicara kandi. Uyo rero n'umuriro muke cyane w'ibiharage ni muke cyane. Umuriro wa Gehanamu Yesu yarawivuge ngo abantu bazosya amenyo. Uragasubufu wangu n'imyumbati amenyo n'ukayasi. Haleluya. Bi umamaso narusta nari muri ibyaswi kuri benshi nari na idole wabo kuri benshi ndimanga mbona muri Facebook yitwa Suguje ngabwira mureke kwikwegera Suguje yarapfuye. Nirangahe mu bihugu bingahe nakoze amakonseri Congo, Rwanda, South Africa. Nikangahe nibanga nakore makonseri akambura n'impuzu ari makonseri twakora mutazi ariko wari umuruho yaramarira. Yes, muri televiziyo sawa ariko mu buzima ndakagura n'ibyo ubuzima byaza tuvuga n'ibyo abantu baranzi n'ibyo uwo mama gaye wese araza umukobwa ushaka muri byo gisagara muri cyo gihe nambye gusanga leo namjua Joshua hapa Joshua tutamu unamjua Suguje bangi kwe. Haleluya. Kama kubisa ibisai kwa kundi mufika nilikuwa na talk kudanganya. Sasa nshobora kuririmbira indirimbo imwe abantu barenga miliyoni zingaye mu gihugu bose bayitambe duye urwo mu cyuma nimba ko kari catastrophe. Reka mvuga ukuri mukumve mbega nyungu nihe nakora igikombe cyahe nimugomba kwita umetro ubusamba nibakarongera basi nimuhora ko usamba cyo gikorwa kinini ufise genda wigirire sport ni wa mbere tuzokwandika na Evariste Niyonga. Amen. Ariko ubusambanye aho uzokuganira ni muri preseresha naanza na miheri hapo. Haleluya. Haleluya. Muri preseresha maana mwigiri singo bana kwatwe ngakona ariyo tugufatuma yo kusegerana bagwaye sibyo ariko wowe utaragera hiyo singo bakukubwira ngo biroroshye byasuda
Muyaga wasigaye ndamuhumuriza yo nani zo ariko ari bigiye kubasengera bagakira benshi bibanye ku Imana igomba sibyo ariko iyo utarangura ugomba kuba maso nibanga ukatusanga ari yaronze mwisite yari umukobwa mwiza abanishije bana vijana kipiga vya msingi Haleluya attention ukuri gusa Imana ishimye ko ndakukubwira mundi mutahura umujene birose no kuvuga gutya ariko Imana sanga yaronze akisema sauti hakuna ya pole pole na mimi zamani attention na kikombe cy'usamanye kibaho nahinduye bangaye uyu ari mu bafumu banje yari umujene ariko umuryango we wose wari umuryango w'igifumu wera kwa wewe bakobwa babukana umva umuryango ni yari kamba ariko twarajana hano ariko twajana muri boîte kandi yageze shoboye kunywa inzoga n'ababana gafata amacupa abiri nkanyura inzoga zibicari mu gihe uyarabizi jasi natwara abakobwa barundi gusa muri boîte naratwaye abadaimoni muri boîte kubatambisha umuziki but inyumbiriye yari umujene kwirumbereka nanjye ngira ngo wepeti ya utafuta senge kuraga lakini nimelia people isi ni ibintu byinshi ariko murabiri mukavyifuza ko muri bifuza ubucafu Hela Mungu wa Israeli nange niko nibaza nohera ko nguzi na hano nitwava ina yanje ni ndende cyane niko navuga kusama mu ncama kugira ngo wumve Haleluya amen jewe icyo gihe nyiri umusani ngitangura kuririmba indirimbo bisanzwe umuntu afite Biblia dusomere muri Abaroma 12 umurongo wa 2 leta zibida abantu ndaza kushibira imitungo y'Imana Imana yacu nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi byera bihimbara Imana mutange imibiri yanyu ibe ibimazi byera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi mwishishwanye n'iby'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba amen garakuwa kabina ni mwishishwanye n'iby'iki gihe lakini leo kanisa hatujui ni tuzi isini tukimenya ni shege kubera ko tugomba kwishushanya na Beyonce twese tugomba kwishushanya na Jay-Z twese donc nutwara ubucafu mu ngoro y'Imana Haleluya amen Biblia tubwiye ngo dutange ikimazi imibiri yacu tuyitange n'ikimazi igihe dutaza amashikamo ngaha tumaze kuyatanga icyo bazoyakoresha nikituraba kuko twatanze ibimazi iyo ufashe umubiri wawe utanga ikimazi ku Mana bisigura ngo uhereye Imana ukoze ibyo ushaka ariko abantu benshi baraza ngo Mana ndakwemereye yatazi ikimazi ejo kandi yakajya mu vyiwe sikubuti cyo gukora ariko maze kubika ikimazi nkanje uravuga ngo Mana ndi muri biro ni kubwawe ndi ku mashure ni kubwawe ndiko ndajya ni kubwawe kuko jewe base gupfa singibayeho ni Kristo muzima muri jewe kuko je naritanze n'ikimazi icyo ni kimwe n'igomba mu bantu batubwiye ngo dutange imibiri Shetani arabizi yuko Imana ikeneye yuko imibiri yacu tuyimugabira Shetani rero agorera abantu ngaho nyene akarasamariza mu mibiri ugasanga rero imibiri myinshi ipartisipa ubusambanyi uwo mubiri w'ubusambanyi ni ikimazi kw'Imana koko icyo ni ikimazi cya Shetani attention imibiri myinshi ibere mu mafegi n'urumogi icyo ni ikimazi kw'Imana koko imibiri myinshi naongea na watoto wakubwa hapa mbona uko tukuzi sabuni mdushe ni ya kukoka kukichwa unaanza kukuka kwa miguu abumvise banyumvise masturbation iko bugana n'abajene right umubiri kimazi gobara kuvuga ipari igihe ubyisangamo ari satani ntagusunikamo ariko iyo umaze kumara umusonga ngo Mana peu importe la situation gomba gushikira ku byo
kuvuga ngitangura kuririmba byari bisanzwe n'abandi umusani nasohoka akarimbo kitwa abana libiwili abana se amazimya kenda 10 kakera agatekno kamwe ebana muri yo video ndibuka namba rero atomizo sinakaruko kakera bamaze kuba kwa murero kwa baka ebana karamenyekana muri televiziyo ico gihe nari mejeje kubura mama wanje na papa wanje bisikura ngo ubuzima busanzwe nari imfuvyi kera nari imfuvyi ariko no musi sidi imfuvyi fise papa no peshere ndamuvuga papa wanje uramuzi imana yawo papa wanje yitwa Jehova El Shaddai Adonai ariko muri cyo gihe nari imfuvyi umufuvyi rero butuma ntangura kwibaza ngo bizogenda gutera no murabizi iyo umuntu abaye imfuvyi baramuheba many time bagaca bajyana ibintu yarasanzwe afise amosozi y'ubufuvyi yabaye menshi cyane ku buzima bwanje ni kenshi nicarandira ni kenshi nararandira ni kenshi byashikana mara iminsi 3 atacho mbona ndya hapana amasengesho ariko tunasenga icyo gihe pege naragenda kabasoko kurupo ari akera kwa Katolika ariko sinasenga bisi sivyo muri icyo gihe inzara ikamfata maze gufatwa n'inzara ndi mu kigihe kimwe nakubiswe n'inzara kubera kubura iconja ndaronga amafaranga 100 burya karikire nziza ari abantu barura amamenya yes ubwo buzima narabwayemo muri uwo mwanya ngomba kukwankuraja wewe uriko uraca mu ngorane zidasanzwe ari Imana ifise umunsi n'isaha zo gutabara ngomba